to do, gukora. To do, gukora. In the future tense, muri kazoza. Now let's get started. Subject ni mivugwa. I will do, nzokora. You will do, uzokora. He will do, azokora ariko ku muhungu. She will do, azokora ariko uko habivuga ku mukobwa. It will do, ku bintu. We will do, tuzokora. They will do, bazokora. Now, iri ni rivuga to do muri kazoza. Mu gice uzobonye akajambo will kakajambo misozi kakwereka kazoza. Kakajambo will igihe cyose kakwereka kazoza. Will. Now, let's get started again. I will do, nzokora. You will do, azokora. Wewe uzokora. He will do, we azokora. She will do, we azokora. It will do, cyo kizokora. We will do, twebwe tuzokora. They will do, bo bazokora. They will do. Hanyuma he tuyikoresha ku muhungu, she ku mukobwa, it ku kintu. This is a verb to do. And then let's move once again in simple past. Muri kahise naho verb to do isigura tuyikonjiga gute. N'akajambo kamwe gusa ukaba urihereje. To do, gukora. Muri kahise tuvuga ati I did, narakoze. I did, narakoze. You did, warakoze. You did, warakoze. He did, yarakoze muga ku muhungu. She did, yarakoze. Umva ucukompleta ko nivyo yakoze. Yungana ntibarihetze. It did, charakoze. We did, twarakoze. They did, barakoze. They did, barakoze. Now let's just read once again. I did, you did, he did, she did, it did, we did, they did. Okay? I did, you did, he did, she did, it did, we did, they did. Ire hari muri simple past, ni kuvuga ni muri kahise. Ahantu kuri dukonjiga verb to do muri kahise. Ibiro biradufasha cyane. Iyi verb yutayizi nta kintu kimwe ushobora gukora, donc ibintu byinshi birakugora mu Congereza. Hanyuma reka ndangenda baramutse. Ladies and gentlemen, this is EFA English Family and I hope that you're doing great. Hama mwibuke kugira subscribe, like, share and comment mudusangize ibyiyumviro byanyu. We will just keep on doing like this or maybe change. Thank you so much. And hanyuma rero katurabe rero hamwe verb to do muri present. In present muri kubu. Kubu naho cha tuyikonjiga gute? To do. To do muri kubu tuvuga ati I do, jewe ndakora. You do, wewe urakora. He does, we arakora ku muhungu. She does, we arakora ku mukobwa. Havuga ko umukobwa akora. It does, kirakora. We do, turakora. They do, barakora. I do, ndakora. You do, urakora wewe. He does, arakora we umukobwa, umuhungu nako plutôt. She does, arakora ariko ku mukobwa. It does, kirakora ku kintu. Ikintu mbari ikintu gikora, mbari impene ikora ibintu canke zirima, right? We do, turakora. Umva ni ibintu biri muri kubu. We do, turakora. They do, barakora. They do, barakora. So now this is very important. They do, barakora. Reka rero dusome tutako turasigura. I do, tugire rimwe, right? I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Okay, thank you so much. This is all about verb to do, gukora. Hanyuma hakarashaka kuvuga uti I do my homework. Ndakora donc udukorwa bampaye tukwishura devoir. Okay, I do my homework, ndakora devoir yanje. Agakorwa ko muhira, devoir babagwa nko kwishure, right? I do my homework or I do my job. Ndakora akazi kanje.
and in the simple past muri kahise urashobora kuvuga uti I did my job, narakoze akazi kanje. Bivuze ko wagahirije kuko biri muri kahise. I did my job, narakoze akazi kanje. Or and in the future tense, I will do my job well, nzokora akazi kanje neza. I will do my job well, nzokora akazi kanje neza. And then guys, uku rero niko bimeze kuri verb to do, and how that this is gonna help you, it's gonna help you, and everything is gonna be right. If you follow us, you will learn more about English. Hanyuma uko nayo basezeranije ntako ntazokora, ariko muze maraduha ivyiyumviro vyanyu cyane two banage dukora, niba ari intererano yisige muri commentaire utubwire uko twokora, canke utubwire utwandike ikibazo ufise, hama tuzoza tukwishura. Niba ari video twokora yo gufasha ikintu kanaka mu Congereza, utwandikira. Thank you so much. Ciao ciao. See you in the next video. Ndabibutsa kugira subscribe on EFA English Family, bizogufasha cyane. Iyo dushize ko ikiganiro gishashe uzoba mu bambere mu kukibona. Thank you so much. See you in the next video. Ciao ciao.